natanguye ubworozi nshitse mu nkambi yo mu Rusenda. N'ubu ndi mpunzi mu Rusenda. Imba mu village ya 34 bloke ya yindwi parcela ya mbere. Niyo mbamwo. Watangiye gute? Natangiriye ku nkimwe. N'ubu ngeze mu nka 9. Wabigenje gute kugira ngo ugere kuri zonka? Nabigenjeje nari mfise itayi 8. Muri zitayi 8 naho rambika itayi 4 ngasumisha itayi 4. N'ubu muri ayo mafaranga yaramfashije n'ubu ngeze mu nka 9. Inka ya mbere waguze wayiguza ngahe byara gute? Inka ya mbere nayiguze iraki 4. Ama mu vyaro zayo yatanguye kuvyara ikimasa. Nico yavyaye ca mbere ikurikiza inyana yari inyana y'umukara. Nsubira ngura inka ya kabiri yari inka y'inziga y'indenderi. Mu mvyaro zayo yavyaye ikimasa c'urubamba. Isubirira ivyara inyana y'ikigondo. Nuko niko zabandanije kugenda zivyarana. Nubu niyo noba ndi impunzi sivyo mpakanira ko ndokorora ivyanje. Oya. Izindi mpunzi ndozibwira ko namwe mugume mworore namwe. Mube nkanje. Nzangurisha amata n'izindi mpunzi nyine aho mu nkambi ya Rusenda. Iyi litiro nzanyigurisha 2,000. Nizanje. Izi nizanje. Kiki kimasa nyina niyi